agomba gukora mariage. Sa? Ya. Mariage? Mariage nyene ijya sanzwe nzi ni ugiye gukora. Wewe Constance. Legimana ni nziza yanteturuye. Hana yo mwijuru. Constance ni ugiye mariage. Mbebwiye kuyikorana n'umuhungu yowe. Waheye. Ndafise umuhungu. Ndafise umuntu ankunda cyane. Aheruka kuva hanze ni umusirikare. Yewe ga yewe. Sa? Umusirikare. Wewe abasirikare wobu bazi. Hariho abasirikare Constance. Bamwe usanga agenda akoresha abana bakiri bato bato nka wewe asiga umugore muhira. Wanashima ugasanga afise abana kuva kuri 3 kuduga. Constance niwo biri kukanderera abana. Erega nkeneye naje kubaka, rega kubaka n'umugambi w'Imana kandi kubaka n'ibintu biryoshye. Nene uguma ndi umuyaya kugeza imyaka ingana. Narakurereye abana byagenze neza, ahubwo nawe uzoshobora buve mu ruganwe rw'abajene kame mparageze ko bubaka. Je arankunda n'umusirikare yemerwa n'igihugu kandi byo kuvuga ngo ntibubaka hajya hubaka umuntu ni hubaka igisirikare ni hubaka igipolisi hubaka umuntu umutima w'umuntu. Gezaho rero umviriza. Reka tubireke je ntitwaguma tuganira ibyo bintu ko ntibiriko birampumuriza neza. Genda nzanira amazi. Genda. Yaje. Wapi? Bernice? Bernice? Bernice uvuye hehe? Hanze. Gukora iki? Nta kimwe. Nta na kimwe. Umwana wanje ariko arabira hariya nawe ngo nta na kimwe ukora hanze. Nisi imyanda uja no gutanu hanze mugabo ukaja hari nguri kora yere ivyo uyerera. Hani so. Ibizu bita hanze ikindi nasho. Utori kigomba uje kompekera umwana. Ntaguma ari wenyene. Hasi. Sa? Dasi. Wansiki. Uransi. Wansiki. Aho shobora. Nawe kabora. Igituma utamushobora n'igiki ndakubwiye ntigende utori kigomba umpekera umwana. Gabo wiwa. Nduwahe? Uzomenya buhoro buhoro. Sinzi rero ndavuga ngo vugiriritse. Kumbekera umwana. Nigo. Biragusha. Cyane cyo kurabwira biranje. Ijuru kurabwira biranje. Ari, gukora ivyo nakubwiye. Bernice. Iyi myanda usigajeho. Usigajeho nshaka. Ja gutamiyarara. Ijya myamvu yose mwabize nze kusanga utayishize mu yarara dakoye. Mutwe wiwe.
Waraye neza? Ndashima n'ukuri. Uzi ko izo mpuzu zigutoka? Nyumva rero. Nukuri? Murakotse. Sana. Yewe gayewe. Wanyoye cyane? Nanyoye cyane. Na Berenice? Nawe nyine yanyoye. Aho ni sawa. Nyine kwa nyemba nibere mu bibazo byinshi. Ni hatari wako. Nyine no kwiyakira mu buzima umuntu nyene ntabura ibimuruhisha mu mutima. Ndi mu bibazo byinshi nicyo gituma ubona ntameze neza. Rudodo. Karibu. Karibu. Karibu mwicare. Ni sawa? Karibu. Kuno umushitsi nawe murara yaje kuturamutsa. ntacyo bitaye ninde bakije by'abashitsi. Karibu rero. Berenice Beteri mpamagarira abana. Abana niho bari. Berenice. Mwana Beteri munyaruki. Sio mami. Wamubonye mama? Yo, waramukombo? Hai. Ubona ko bakutse. Berenice no musingiro raryohe. Mama barabanikaba. Akutoka muhuriye. Warabuba mwana ngo meke tureha nanje. Waraba mwana tureha nanje. Umwana ari hana ngo agire Ndamuheke. Wamuji wiwe none. Wamujiwe. Abanga. Uyu habanga. Uyabanga? Arara. Njyewe antawe nanje. Sigabanga. Mbe uribuka yuko ungahari wanje. Mawe ni mukayinosa cyane. Mukayinosa, mukabusiko. Ubona aho shawe mukazamu. N'umushitsi. Ariko Imana iracuvya. Bose nuko gucuvya. Ngira yagucuncubuye. Umwanya nenzi. Ego dawe, hari cyo ntari nabonye. Ubona horo mu mizirima. Salamu alaikum madame. Ubu rero wenyegije mu bamizirima naho kubera aho uzi ko idini rivyemera yuko mugira abagore benshi ekada noneho uranabiciye n'idini. Ya nawe. Hariko no wogeza aya majambo. Kazibire. Uranabiciye n'idini. Konze ko umugabo ari wagira abagore benshi. Ubu rero vyahindukiye wewe rero winyegejemo kugire vyumvikane ko umugore agira abagabo benshi. Barabaza bagutoborero hewe bambare ku matwi. Ubusigo buhuma ntiwabunini. Igisagara cyose urakiyogeje uri umugore umwe. Ubu giye kuzuratonde ku mugabo umugabo babiri abagabo batatu abagabo bane abagabo batanu. N'idini rya kimizima rirafise aho rigarukiriza. Rirakunda b'inzobe, rigakunda birabura, rigakunda bagufi, rigakunda barebare. Mugabo ho bafyiroko bazamu nabaki. Ariko kajamba uri kuravuga uyakura he wewe?
nasubira agasakurure muza muri yorobeka mwangegeramwe ariko nawe kira buryo zosigura neza icyatumye muzana ngaha muri inonzo uwo n'umushitsi zumve ni n'umushitsi mu muzane wanje nanaje kuramukanya ubu rero zana uyu baguhuriyeko oya nawe we nakubwiye ko wari umushitsi yasha reka wabaye agapfizi ka komine ibikecuru byose bingana na banyoko bingana na banyokuruza bawe bose wakayo mbega kandi bakibara nibaza ko nkiri mwenda canganya ikigwa salamareko mukabo murazora bagusa ntimuzompekure ngo mumarire abana n'abana bawe nubona ko bafashwe neza bona ico babaye niba twara abantu bagira nabi ntuba twabagize nabi genda unzanire beteri ubundi turahatse ndega gore kare gatubereye imbere ibintu yo kare nawe wabaye kimya aragutabagurira nyine amajambo ewana urakabuka ntihajya nawe kuvuga iki gaje bari barigeze kumbwira ko yasaze hagere nibaje ko yasaze nyene niyo mpamvu niho rebwira ndusarana hewe karafisa amajambo mu mizirima mbega n'ibiki ariko reka nkubaze bijye bigabo byose yavuze nivyo cingwe n'umusazi nyene cyabwo nanje navyumvite hajya ndamarama umugabo jewe nigeze no twavyara rya mwana tumaze kuvana ntondi mugabo ndigera njako kandi nta nuwo nipfuza no umuryango iwacu nta mugore agenda ku bagabo babiri cyanje numiwe ndiko navyumva nanda kubaza biranchanze kabisa tufise umugabo umwe n'umwana umwe Jerry yambwiye ko kaze mugabo nabonye umengo nyene ujya munsi nyene ubaye shawe yabarambeshe je ndi umwana mwiza kuva imyaka kweli none abangazi sinari kumishura anje je nagoma nkubitesha ubwenge kuko yambwiye ko kaze haguma umuraba ntuvuga ewana ubwo umengo nyene bwagufasha wapi urumva kubera nari sanzwe nzi neza ko barigeze ko babwira ko iyo bayarigeze no gusara cyajya nimvira nyene ko yasara ngo ati nega yemwe nyine avuga duhava dusarana niyo mpamvu hajya wabonye nihore yandi hoje n'ukuri je nyene nditekerereje je simvuga ibintu byinshi mwana shimwe kweli nagomba kukubaza akantu kamwe sinzi ko nyumviriza basi mfana nakari okay uramuna je ko n'umugabo ahora n'umugore ngaha kandi nawe aho wari ufise umugabo mwari muri kumwe naho byakwansharaye niyumviriye ko ano munsi tworarana sa urarana nani na jewe attention jewe ndi umugore w'umuntu kizere kumenyera nimba nakwatsa indaro sinaje kuba indari wawe ndi umugore yihagarara ko yiyemera zicari nundi munsi menyerana na Rota n'abandi wumva mukwiranye jewe sindi wewe sindi wo ushaka kwifuza ko kuri jewe hani soni ushaka kandyama uryamana na jewe nimba yakunaniye kuba jana mu ruzi uyogeshemo ivyo yahoze ko kizere umumenyero umuntu hani soni okay Chaje imviro sinagufashe ku nguvu kandi umenye ko ntabwo ndatangaye icimviro umuntu agiserura kandi nari naco mbaye ndizamu mugabo ngaha wegeje wose ngurandondeye ndumuhungu okay naco
cyari cimbiro ciwanje ndatangaye ahubwo urambwiye ko witonda mugabo nguye mu mazi sindasenye nico mvuga ndumiwe ahubwo ibishasha je sinkara nkarishijwe ubundi ndi umwana mwiza ntuco ushake kumfatiranya iyo nkenera kuryamana na estimate umusirikare twari kuryamana n'abantu bwapana wewe umuzamu ni giki umuzamu si umuntu ni umuntu ariko ntufatiranye sinkeneye ni kuvuga urabona kuguma mbana nawe ngaha nibyo ndakubwiye utabyumva izo mu minsi mikeya ko wongera ahantu uba ukava ngaha nibyo numva je byombera byitse nta kibazo ndaharondere nawe uharondera kubera ko nawe wibuka ko nawe ngaho uri umushumba Wagiye he? Ngiye duheze gutegura neza n'umushere wanje vya mariage. Yantumye ko uno musi sinahuye katanu na hamwe nje dutegeza kujana ku kiyaga. Oya bibaye ngombwa nyakubahwa urabona nsigaranye iminsi itarengene kugira ndoge ruguru rero bisaba tubitsindagire ibintu by'urubanza biba bigoye ndagiye n'ukuri Constance aizi iminsi ngana gute ndakubwira yuko dutegeza uno musi kujana ku kiyaga imyiteguro ntiyari ikwiye umwanya ukwiye ntiwawuronse kugira ngo vyitegure bihindutse uno mwanya kubera iki nico kunda ntegezwa kugenda aya niyo mahirwe mfise yo gukora urubanza rwanje kugira urubanza rwanje ruzobe mu iteka nimba mwaremeye mukamfasha nkabaho ngaha amahoro iki nanje nico gihe cyo gutegura urubanza rwanje rugende neza kandi ikindi naco nyakubawa sishobora gusohoka ku kiyaga nkubashobora kutubona ku kiyaga turi mu uwe waza kubona ko mengo n'urukundo ndimo n'abandi mo ndamucamo usangana nadukubise urusoro rwo mu matwi usange turapfuye tuzira ubusuru rwo rwanje ruhombe nawe kazoza kawe gahombe kejo reka ngende basi niba ari byo mbwira nupfuma ndakorohereza nkasiba ukambwirira ngaha mugaje ibyo ku kiyaga oya kubyukanye fresheri n'ibiki wewe we nawe kubera ngomba ngende ugomba je nganje ndekera imishatsi imishatsi yagerageje gukora ko oya ndakwisabye please nisure ko nkora okay ngira nje kuri vax mbega hajya vax nane biki ya vax hariho vax z'abana n'iz'abaja gupimisha inda je ngira nje kuri canco rw'umwana nde mu kubimenya ngomba gukurikiza mbe ntarirabuza akarenge nyene kuchiyondesha ikweli ndaguherekeze basi ya ntibikeneye ukugira urugendo rwiza yego sawa nawe usigara n'amahoro Constance wowe unyuba cyane nimba unyuba ntaho uje uno munsi dutegereza kujana ku kiyaga niyo mahirwe niwo munsi wa mbere mu bihe tubanye tuzoba tujanye kunezeranwa nawe nyakubahwa nimba ubona basijewe ndakubangamiye upfuma umbwira jewe ntoni impuzu zanje nigire kubera sishobora gusiba randevu ya jewe nawe uno munsi kandi urubanza ruzobera ruguru Constance nta rusoro nta n'amakofi nagomba nakubwiye n'ikindi kintu umuntu aratinya ingwe ariko ntashobora gutinya yamwinjirana uyu mwanya ndashaka ko tujyana ku kiyaga
kuko uyu munsi nawe ushitseho kugira ngo je nawe tunezerwe. Igihe cyarandenganye n'ukuri Imana Mugisha shaka ndakubwiza ukuri. Igihe cyararenganye, igihe ngezemo si cyo gusoroka kana sinzi ingene basije numva no bikuga basi mfume ntori impuzu zanje basije ngire oya. Constance, gutora izo mpuzu ukagenda siyo nyishu y'ivyo ndiko ndagusaba. Please, ndakwinginze use tujana basi rimwe rizima. Ndakwinginze basimbabara tuzopfuma dutegure wowe wundi munsi. Canke naho mbwira ntori ibintu vyanje jewe nidugire. Odoge? Je nigire basi ngende ngiriyeko. Kudashobora kumpa umwidegamye ngomba kubaka urugo rwiza kandi urugo numva ko mfitiye umutima unezerewe. Nce ntangura ndarutobe mbe nk'ubu no kwica urubanza rwanje byo bigenda gute. Oya no kuri ndakubahoye. Constance. Constance. Mukobwa, uzi ko Constance yatubeshe vuba cyane baradusohora. Nawe uri mukuri? Nukuri burya naho je tuzoja niyo tuva ntabuzi na kimwe dufata. Yewe nande niyumvira dupanga akazu tubane cyangwa umwe wese arondera yacu. Cyumva gute? Ko bikomeye none. Birakomeye numvise ubwoba. Ni nka wumva byogendana. Byanshanze. Jene namaze kwiyakira ko ari kuja mwibarabara. Kandi urumva ko na mwene inzu yamaze kubivuga, urumva nta nigisigaye. Ngiya jambo nyene nakubwira. Ati naho mbwiye ndondera iyonje, nawe buko harondera. Rero jene namaze gutegura akarere ko mwibarabara, sinzi ahubwo wewe. Aha urumva ko cakiri kibazo. Ndavyibuka nyene nanje nagumye ndavyumvira ariko jambo wambwiye. None ndabona twashikiriwe kweri. Bo, fasha rero twumva ukuntu twabigenza. Dafise duhera duke. Twopanga akazu. Tukaba turabaye mu canke. Umva gute? Kubura umukobwa nawe kuja mwibarabara ni kibazo. Ni kibazo bro. Umva twabigenza gute? Nanuvuze ko twopanga atana akazi ufise iyo nzu yocu iri hamenye. Umuntu yakoresha udufaranga duke afise umuntu agasatira. Burya nande ndavyumvira ko ndaburi yonja niyomva kwe. Mokere, machijuru.